Hello leaders, reka nizere ko mumeze neza kandi mukomeye cyane. Inama tukaba turayihejeje. Guys, yari inama iryoshe, abantu bayitavye ndabashimiye cyane. Kuko natanze link zitari nke inbox n'abandi bazikuye muri VIP. Tuvuze VIP ntimuce mwumva umenga nikindi umuntu aba yaraduze akagera guhera kuri VIP ya mbere kuduga. Guys, mutegura ikintu tugiye gukoresha amafaranga 2023 na 2024 kuko amafaranga mugiye kubona muri beri ntawe mwigeze kuyabona. Mutegura ikintu mugiye gukoresha amafaranga umuntu atariko arakora beri, umuntu atariko arakora compounding, umuntu atariko arabwira abagenzi biyo azobyicuza. Uzoshanga ushaka kubaka timu abandi barakurenze. Uzoshaka gukora compounding uhere kwijana abahere kwijana bageze mu 50. Guys, ntiducikanwe n'aya mahirwe, duhawe n'Imana. Hari abantu bahoronka amahirwe Imana bakayimanuza. Please, buri muntu wese ari ngaha yihe gahunda y'ikintu ashaka gushika ko iyi 2023 kugera mu kwa gatandatu. Nimba ushaka kugura parasera, nimba ushaka kubaka inzu, nimba ushaka kugura imodoka, nimba ushaka gukora ubukwe, nimba ushaka guhindura aho ruba, nimba ushaka gira ikintu uteguye gukora mu amezi 6 ya mbere kivuye muri beri, hama umaze kuciyumvira ugikorerere kugishikako. Guys, nariko ndaba Moses from South Africa ibaza afise abantu baringa 30,000 activated members. Ku munsi aronka 28,000 bivuye muri commission, bivuye muri team. Umutakoresha sivyo kuvuga. Guys, twebwe jesanze tuko turafina nituzi ivyo turimo, just we are here joking. Gusa makuru mashasha nababwira nuko twariko turavugana na Jessica. Hari ivyo twavuganye muri groupe. Oshaka yo baransaba ikigongwe basi. Ukwezi kwa gatanu kutarajamwe imbere yuko kujamwo. Oshaka yo baransaba ikigongwe kuko kukarenga.